indongozi ninde, indongozi yokora iki? Burya iyi si tubayeko ku bwanje igizwe n'abantu b'ubwoko bubiri gusa. Ubwoko bwa mbere n'abantu n'umuntu afata ibintu bisanzwe byoroshe akaca abidadika akavyugara akabigira ikare. Uwundi ni ufata ibintu vyari bidaditse vyari bigoye vyari bitoroshe akabidadanura akavyorosha akabiha umurongo mwiza bikaja ku murongo. Nimba rero uri mu bantu badadanura ibidaditse, koko wewe uri ndongozi uhamagariwe guterera ngo igihugu gitere imbere. Nimba naho uri mu bantu badadika ibintu bisanzwe vyoroshe, nturi ndongozi. Sinzi rero wewe muri aba babiri mvuze aho uri uwo wegamiye. Ingorane Uburundi bwagiye buracamwo n'indongozi zimwe zimwe zagiye ziradadika ibintu byinshi byari byoroshe zikabigira ikare. Bagiye barabitwigisha, shehe yabivuze, ugasanga ivyari vyoroshe ko twaterezwa kubana neza mu mahoro atabanje bangura, hariho abaje bakabitoba hakaza bagateranya. Indongozi rero nziza nijya yama iriko irazirikana ingene yokemura ibibazo bihanze abo arongoye, aho kubatera ibibazo. Indongozi nziza niyitora itegeko igirabishako, ibanje kuraba ko iryo tegeko rije korohereza umwenegihugu canke rije kumucinyiza. Abatora amategeko vyiza mwobanje kuyashira imbere yanyu, tukayashira imbere yacu, tukaraba yuko iri tegeko riduhimbara twebwe nyene ubwacu, ritunezereza, tugaheza tukarishira imbere kugira ngo rizofasha abandi. Nayo hariyo rimwe dutora amategeko ugasanga twayatoye nabi, ukaza kubibona wamaze kuva kuri iyo ntebe wahora wicayeko. Indongozi nziza nishira rero imbere umugambi uzanira iterambere abene gihugu, kuko hariho n'imigambi iza aho guteza imbere umwene gihugu ikamusubiza inyuma. Indongozi nziza rero iricara ikaraba ibikorwa biriko birakogwa ko biteza imbere umwene gihugu n'igihugu.